imyimenyerezo yabo ya nyuma kuri Emirates Stadium baza kuba bakigwa na Arsenal isaa 3 z'ijoro muri UEFA Champions League kundwi hajya sindwi ya gatatu muri Ligue des Champions indwi ya gatatu nyuma yuko bagiye kwa Bilbao inde equipe yaretse gukina n'inde baraza Arsenal yaza kuba yakira equipe ya Atletico de Madrid. Cyabaye rero nuko Atletico de Madrid bahejeje imyimenyerezo kuri Emirates Stadium bikojeje mu madushe ari kuri Emirates Stadium basanga harimo amazi gusa ashushe cyane nta mazi akanyahari tesho bagira babo equipe ibura amazi yo koga muri Emirates Stadium kugira bitegure basubire mu mahoteli yabo biba ngombwa ko umwanya kuko ikintu cyose ari bura n'umwanya ndazi imyimenyerezo uyu mwanya turaja muri douche muri Emirates Stadium turicara muri vestiaire tubanze tuganire tuzenguruke Emirates Stadium tuyimenyere hanyuma tuje mu hoteli byacebe ngombwa ko gahunda ihinduka bavuye mu kibuga direct baje bashikiye muri hotel basanga amazi byanavuze ko Atletico Madrid igiye gutanga ikirego muri UEFA irega Arsenal kwiyo nyakirano mva ngo babagize iki abagiriye ibi tubimenyereye ku mugabane wa Afrika abantu baribuka mu gusereka igihugu wa Nigeria bari hehese bamaze amasaha arenga hari muri Libya yari amasaha arenga 6 bari ku kibuga c'indege Libya bataraza kubakira Arsenal genda bibona nk'inzira imwe yo kwifashisha mu gutegura match kandi bigaragara ngo irakomeye mu equipe yo muri Espagne sometimes hari gihe bashika mu gihugu cy'Ubwongereza koroha gaca bugufa gafatwa gisivile ariko nibikuraho ko abara ama equipe akomeye equipe ya Atletico Madrid nimwe muri ayo club akomeye kandi akunda gufesingana cyane umwanya muri n'aya ma equipe yo muri Premier League Arsenal nimwe muri ayo ma equipe muri iyi myaka uravye umwaka wese ko ya performance utanguye Atletico bararenga kundu ya kabiri bari kuri Anfield Road ibaze kundu ya kabiri sha bagarutse cya kundu ya gatatu oya kundu ya kabiri bari kuri Anfield Road bagarutse baja kwandi bari kuri Anfield indwi ya mbere cyangwa indwi ya mbere bari ariko kundu ya kabiri bari Anfield equipe rero yitwa Atletico Madrid igomba gukina na equipe yitwa Arsenal gico ngomba kubona muri uyu mukino n'ibintu nka 2 canke 3 equipe ya Arsenal nziza muri uyu mwaka igomba guprova ko ivyo yashitse ku mwaka itaratakaza urukino na rumwe ni equipe bigaragara ngo ishusho yabo batweretse umwaka uheze bagomba kwerekana ibitandukanye ni ariko ijezi ya ATM y'ubururu ni nziza ATM ni yadi rero nimba ari ikintu ca mbere ngomba kubona muri equipe ya Arsenal uyu munsi bagerageza babinyereka imbere ya equipe yitwa Atletico Madrid twabonye Arsenal ifise secteur zose zubatse neza defensivement ameze neza mediane yameze neza attaque yabimeze neza ni equipe itsinda yo bigura ariko equipe ya Arsenal ifise secteur zose zayo nziza kandi kagira n'ibisubizo uyu munsi wabura Gabriel Martinez ufise Leandro Trossard menga ntacaba kwino match banagarukanye presque equipe yabo nziza ko ndi kuraba y'umukinyi bahari Saliba na Margaret barari muri axe defensif Carafiori udafise mu kibanza cya Luis Kiri ntazi cyo yabaye gushikura umwanya Julian Timbara hari Mikel Merino Martin Zubimendi na Declan Rice nyuma yuko Martino Odegaard nawe nyina shoko nimba tarakira shoko kuba yarababaye ukabona Sakara hari ruhande rumwe Martinez Gyökeres bayizi barahari ni equipe bona ngo batanga umwaka naho zimwe mu mvune ziriko ziraza cyane cyane ukabona ngo umwe uyu kapitene wabo bita Martin Odegaard ni wasa n'utari kugira consistency mu kibuga mugabo Atletico de Madrid nako equipe Arsenal imeze neza cyane rero Atletico de Madrid twabonye nziza yoyo nziza kuri yo imbere y'imigwi ikomeye burya Atletico imigwi ikomeye yose bahuye yabaye nziza yatakaje amanota ku migwi mito turaba nivyo match barayitsinzwe 3-2 3-2 rivatanga batsinda 2 kubusa barabigombora Liverpool iza gutsinda insino ca kabiri mu minota nyongera nako ca gatatu mu minota nyongera sinaho twahereye tsinzwe n'umugabo bita Van Dijk ibi bintu vya slot byo gutsinda mu minota ya nyuma hari umunsi azovyuka kabizira
je novuga ngo ni match nziza uyu mugoroba tuza kubona ni nayo rendezvous y'umunsi no kwita ko ikomeye ma equipe abiri Arsenal irubaka umunsi ku munsi bigaragara ngo ifise byinshi igomba kurondera ariko igaragara kigomba kuja imbere ni Premier League gusumba uko baba UEFA Champions League mu mitwe y'abafana ba Arsenal niko ndavyibaza kora munsi gituma na match ikomeye hariho diwere nyinshi umuntu ashobora kuvuga ati ashobora kuvuga ngo ariteze cyane cyane ubona ko ari diwere y'umugabo witwa Bukayo Saka n'umugabo witwa John Alvarez na munsi abandi bamwe bakimva ngo nabakinyi ku mpande zose yaba kwa Arsenal muri match zikomeye yo bitwa John Alvarez wamutuma ibintu bikomeye ndetse no muri match zikomeye za Atletico Madrid wo bitwa kwa Arsenal Bukayo Saka wamutuma byinshi ndetse no kwa Atletico witwa John Alvarez wamutuma byinshi bisona ko ni grand rendez-vous saa 3 z'ijoro Arsenal bavuye gutsinda Fulham kimwe ku busa Atletico bavuye gutsinda Celta Vigo kimwe ku busa bose baje bafise resultat zingana ariko Edi niki Arteta afise cyo gupresenter imbere ya Simeone agasigana amanota 3 y'uyu munsi afise equipe nziza nta nakima adafise afise yuko iyo rigira rito n'umwaka we yifise yo kuba ari invisible sivyo ari invincible ntari gutsindwa nivyo nabivuze agiyukina na Atletico asa nk'uwagarukaje presque intwaro ziwe zose naho nyene agiye gukina na equipe ya nkuru kumenyereza mukuru ko Simeone naho pe importe ivyo amaze kuba aha umva ngo no mugwa Atletico de Madrid n'ubundi Simeone agaruka ku umumenyereza mwiza karaba ugiye gukina na equipe nizanki nuvuga ngo Arsenal Bukayo Saka mwiza no munsi bafise Martinelli na Margaresh barahari beza bahari Martinez Zubimendi na Koni Mikel Merino twabonye muri equipe nationale ya Espagne ho baramini ya Mari nabandi batari nabaniko yari gutsinda afashe equipe sero gutsinda ibitsindo bibiri wenyene double muri match bakinye nimba ari na Albania nimba ari indi hariya match ya nyuma bisona ko Martinelli mwiza aguha ivyo bitsino uko yabigomwa kweza arahari Martinez Zubimendi atuma mva ngo iyo je iba stabiliser déclenche comme set pieces arahari muri make tous les grands joueurs Gyökeres Eze Martinelli n'abandi bose barahari no musora bafise bisona ngo ikinaza kuba afise aza kwa kwanza ari muhira kuri Emirates Stadium encore une fois ari mu mwaka wiwe Arteta ko mutuma ikintu cyose akinira twaba ngo nimba ngo wari hanganiwe imyaka 3 udaha abakunzi ba Arsenal kimwe mva ngo bifuza ko ubaha ata Premier League kuraba nta Champions League kuraba nta bikombe bikomeye mu vy'uri kurakinira ukurabaha uno mwaka nimba tuvuga ngo zimwe muri espace vide warazujurije mu kuzana Gyökeres wamaze imyaka 3 mva ngo utarukina no vanguta ukinu udafise umusatirizi mwiza wa mu vrai nef wa mwicanye no musigyo Gyökeres mu muri Portugal ari pichichi wo ku mugabane wa Buraya wongiyemwo icyo no kwita tarayo mugabo bitwa Martinez Zubimendi mukuye muri Sociedad usuye ku maso kuri uyu Mikel Merino baba yebeza ntago umva ngo nivyo watakaje Thomas Partey mugabo natoza kubiguha Martinez Zubimendi mugabo kabona ngo hari ukuntu agishika muri Arsenal direct yamaze kuba yempoza ubwiza bwiwiwe naho tutovuga ngo ari gutanga nk'ivyo Thomas Partey yohaye ngo nako Thomas Partey yohaye mu Arsenal mugabo nabusona ngo Arsenal mvango irashaka kwishikimikiza nko umukasere bitwa Martinez Zubimendi wongeyamwo umwe mu bakinyi beza babongereza bari bahari mugabo mvango bari muri equipe isa nkumengo nino idafise igitinyiro nk'icyo Arsenal ifise Ezerechi umukinya cyo gwashwa zirenze 3 mu kibuga ushaka kumusha nko muri 10 ushaka kumukinisha nko mukinyi 7 na 11 akagukinira bisora ngo ya ufise effectif ririsha ni gitu to gutuma imbere ya Pablo Diego Simon atagira iyo consistency mu gutsinda ashaka gutsinda nako ashaka gutsinda Real Madrid 5-2 akacanganya na Mallorca mu weekend kuri kimwe ukindi agatsinda Celta Vigo vyabaye ku mugabo yatsinze Villarreal 2-0 ariko Edi ni equipe ya Atletico Madrid yatweretse ngo imbere y'ama club akomeye mfise ijambo riremereye gusumba imbere y'ama club mato je ndabifata nk'imwe muri identité zikunda kurangamwe mu ma club
kudapfa kwemera gutakaza imbere y'amaklube manini canke afise ibihambaye agwanira gusumba uko wotakaza ku ma equipe mato. Ibi ndamutse ndubifata nk'iturufu canke inzira yo kunanirwa kwa Arsenal ku mukino w'uyu munsi, hari ukwibesha n'abafise ko baguhaye nta equipe iri ku rugero rwa Arsenal Atletico Madrid bari bwahure nayo uno mwaka. Madrid nta rugero rwa Arsenal iriko. Real Madrid oya nta kiratwereka kuko Arsenal uyu munsi Arsenal ni nziza gusumba Real Madrid muri championnat yabo hose. Iyi ni nziza na Arsenal iratakaza urukino rwa Champions League, iratakaza urukino rwa Premier League. Nyishura Arsenal reka nkwereke mu magara rendezvous uburyo turaba uburyo equipe yigenjeje, sivyo? Man United yatsinda Chelsea na Liverpool. Yego. Arsenal Man byagenze gute? Manchester kuri Old Trafford kimwe ku busa. Arsenal bamaze gutakaza. Baratakaje match yabahuje na Liverpool. Barayitsinzwe. Si kimwe se? Bayitsinzwe kimwe ku busa ca Dominic Szoboszlai. Yego. Ya free kick. Sivyo? Yego. Ni equipe ya mbere muri Premier League. Wanashima gushika no mwanya isumba equipe ya kabiri ni Man City basumbye amanota 3. Yego. Mu gihe Real Madrid hariya bro biragoye kugeranya ibi bintu. Uvuge ngo Arsenal ngo ni nziza ngo usumba Madrid kuko bakina amashampiyona abiri atandukanye. Mugabo nimba waratsindiye Real Madrid ukayitsinda kuri Wanda Metropolitanos, niwe yumviye ngo vyari bikoreye kuja kwitsinda kuri Santiago Bernabeu ngo ari kwitsinda nkabijya. Kandi no musi umenye ngo ntabwo geranya equipe maranye mumenyereze muri projet imyaka 4 na equipe no musi iri muri projet zo kubaka projet nshasha mumenyereza mushasha bitwa Real Madrid. Aho hano niho Jeno vuga ngo Arsenal itandukanye na Real Madrid, nkavuga ngo nimba uri Atletico de Madrid mu nkino watsinze zikomeye nivyo waratsinze Real, nivyo waratsinze Villarreal, sivyo? Iziri nkino zikomeye Atletico baratsinze ngaturabe baratsinze niyo Villarreal ni Frankfurt muri Champions League 5-1 baratsinda batsinzwe na Liverpool, baratsinzwe na Espanyol kundwi ya mbere, Espanyol Barcelona banganije na Elche, banganya na Deportivo Alaves. Muri ya ntango yasezo twibaza ati Simeone ari mubiki. Simeone uretse ko mu nkino bakiriye muhiro, uretse ko batsinze Rayo Vallecano, batsinda Real Madrid na Osasuna mu nkino 9 muhira mva ngo mu nkino cha kuri rumwe zibiri muri Liga rumwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu batsinzemo zitatu muhira banganya zitatu. Iyo si Arsenal muri Premier League. Kandi nakubwiye ngo Atletico Madrid igiye kwa Arsenal kuri Emirates Stadium imbere ya equipe nziza no mwaka, kandi no munsi bavuga ngo tufise equipe cyangwa se effective twemerera kuja kurondera ibikombe vyose no mumenyereza ashobora kuja kubiganirwa akabiro. Ariko kandi kiraza ko ari n'igipimo ku mugabo bitwa Arteta, kuko nawe ntabwo agiye guhura na equipe iri simple, kuko tuzanye ikintu c'amazina meme na Atletico ifise amazina. Nakubwiye duel des attaquants uno munsi uravuga ngo Bukayo Saka yari gutogwa nko muri match weekend, mugabo Atletico Madrid biragoye ko mva ngo ko babona John Alvarez inyuma 3 zina atari ko aratsinda ibitsindo kwa Atletico, biragoye. Bisona ko ne equipe uno muzozi zigiye ubona ngo ya Arsenal ya Atletico de Madrid zose zifise les grands joueurs. Ariko kandi
nimba twate twari Marcus Llorente nimba hari Robin Ronorma nimba hari Pablo Barrios vugani no dukuna ngo kuno musore ari victime na equipe akiniramo bitewe nuko na Pablo Barrios yaba ari gukina yiwe tubona iyo bagikina nko muri Barcelona cyangwa Real Madrid iyi profile afise ntabwo ari yo bagifise no munsi afise profile y'abakinyi niba kuna munsi afise Martin Zubomendo ndafise Pablo Barrios nako Pablo Barrios kumeza imwe bohica njya nabo totamira bimwe magabo ndazi ko bokwicana basangira ameza cyangwa se bakaba abasangira nge sibyo office Antoine Griezmann mimi wanashima nibyo rafise Gyökeres urafise Saka urafise Martinez cyangwa se Eze magana munsi umwe akorokanye muri effectif yakaba afise Antoine Griezmann Soros ndetse na John Alvarez na Gugliano Simeone gahari akumva turiko no buryo niko Gonzalez hamwe na David Hanko kwa Atletico Madrid binje neza twabonye kuri match ya derby yahuje na Real Madrid ukabura office wo bitwa Joana Black kugira Joana Black mwizamu ni nko kuba ufise kurutwa mwizamu kwa Real canke se umugabo bita uyu Donnarumma mwizamu ya Man City ni uko na office wo bitwa uno munya Espanyol ariko Arsenal David Raya bisobanura ngo ni equipe zose mu bukomezi bwazo zifise icyo no kwita effective nziza rero nivyo ntaco no musi Diego Simeone yogenda tinya uko twanabonye no mumenyeza amaze guhura nizo challenge ukina na Arsenal nibisanzwe amaze gukina na equipe akomeye yara ya facinze igihe kirekire gishoboka sivyo rero iza kuba ari match ikomeye mugabo kandi still Arsenal iri kuri Emirates Stadium biragoye ko Atletico Madrid yo hafi yes nivyo Emirates Stadium Arsenal Atletico Madrid ni rendezvous ikomeye cyane muri UEFA Champions League